niyo nahaye amahirwe nanje nico mbajije jewe ndavye marekrite manindi bigiye bitandukanye natanguye saison mbona ko Atletico igomba gutwara la Ligue no mwaka niko je ndabibona abantu batangonda na mwese afisa mahitamo yiwe kwa Madrid tunihuta tugira ngo tuje muri English Premier League ndabona n'umwe tujanye nabonye kuri nimero 2 Landry ngo amaso yose kuri equipe Madrid oshira kuba bayahindukije ndetse bagatangura no kwiyumvira ibijanye n'umugabo witwa Diego Dalot umusore kana ku nimero 2 ndetse ashobora no kwifashisha ku nimero 3 muri equipe Manchester United y'umunya Portugal bivuga ko equipe Madrid nk'uko ikinyamakuru Levo kivyandika ishobora kuba ari ikirondera akanya nyuma yuko peut-être babuze witwa Trent ARNOLD mu kwezi kwa mbere kuko ibiri Madrid bobo ngo baremeza neza barabona ko bikwiye yuko mu kwezi kwa mbere baza n'umukinnyi wo ku nimero 2 kuko bigaragara ko batofunga ipipa ngo bakirinde kwitwa Lucas Vazquez gushika championnat irangiye vuga ati rero tugomba kurondera umukinnyi wo ku nimero 2 ati no mu gihe cyose witwa Trent ARNOLD tukamubura mu kwezi kwa mbere probability zibishoboka ngo barifuza witwa Diego Dalot nyuma yuko bari barundo witwa Pedro Porro kwa equipe ya Tottenham bikagaragara ko azimbye ku miliyoni zigana kuri 70 bashobora gundukiza amaso kwa Diego Dalot wa equipe ya Manchester United bigaragara ko arutse kuronsha ukurongo mumenyereza mushasha witwa Ruben Amorim umunya Portugal wabo ni ide nziza cyane kuri equipe ya Real Madrid kuko burya Diego Dalot uko iminsi yagiye irahaca kuva kuri Ole Gunnar Solskjaer uko iminsi yagiye irahaca niko yagiye araduza niveau sero ninge nagiye aragira icizere kuko uno munsi Dalot yarakojewe kuri 3 yarakojewe kuri 2 kubona ngo ni nta makemo ivyo rero birajamo bikavuga ngo nimba tubuze umugabo yitwa Trent ARNOLD tugomba kusanga twarondera Dalot hari amakuru ari kwa Liverpool avuga ngo nimba Trent ariko arabananiza kongera kontra na Van Dijk bararindiriye kuraba ngo eske Mohamed Salah wewe ko buca sohoka Liverpool nigomba kumuha kontra nininya bivanye nayo bo bafata urumva kwa Liverpool haracyarimo tubiri Trent arashobora kuza arashobora kongera amasezerano rero mu gihe ubuza Trent mu kwezi kwa mbere uzi ngo muri Champions League haracyari byinshi byo gukora ugomba kwiga plan B nimba mbuze Trent ndakora iki Pedro Porro ku miliyoni 70 eske no muso de block miliyoni 70 ugiye muri Tottenham gutora Porro nivyo no muraterare mwiza mugabo abaratera miliyoni 70 no munsi niba Hakimi abaratera miliyoni 70 no munsi nabo ba Trent ARNOLD mu gihe equipe igomvye kubagurisha kabo Pedro Porro nivo ntarayigerako genda kwa Manchester United no munsi Dalot nimba bamugwa ku miliyoni 50 cyangwa 60 beza ko ari ikintu ubuhomvye Dalot ni mwiza gusumba Pedro Porro konfansa ku defenda agasore kameze neza rero je navuga ngo Real Madrid barabizi ngo bisanga mu champion iminsi yose bagomba kugwana haba Champions League haba La Liga haba hagiye atandukanye mu bikombe vy'umwami uzogwanisha Vazquez Federico Valverde nabonye uzomukinisha eraga Federico mu nimero 2 nanagerageza arahakina kubera nyaruka gusa rero no muzi Real Madrid igomba kuja kwisoko karondera mu laterale nimbirose ARNOLD sawa ibuze ARNOLD nigenda kwa Manchester ifunga mu kivuga ngo turaje kudodora turondera Dalot tukwite amafaranga mushaka amaduhuje Dalot tumutware jemba bana ari choice nziza Real Madrid yabikoze kuzana Dalot muri equipe yabo kuko no musore akiri jeune afise no ngo football ihuye ni Real Madrid cyane jemba bana rero kuba Trent wanashaka orenze ubura Trent nanandi hantu hohindukiriza amaso kuko Reece James no munsi ntari Chekuzana Diego Dalot muri equipe ya Real Madrid mbona iyo bari kariti komeye cyane banakoreye ko mu gihe umwana ashobora kuba banakinira saison zigera kuri 5 cyangwa 6 reka nongere ko tuntubiri kuri transfer ya Diego Dalot byaje kwa byandikwa ari y'amakuru revo ko equipe ya Real Madrid ishobora kuba yamaze kubitangura kwiyumvira kujana n'umusaza kwiza ya Diego Dalot uno muzi bavuga ngo Manchester United mukeneye ko ayagera kuri miliyoni 50 n'umusore w'imyaka 25 n'umunya Portugal yaguzwe mu mwaka wa 2017 gushya 2018 anakwa 2018 2019 avuye muri equipe ya FC Porto ku 183 z'amanyaburaya nyuma ya sezo imwe aza kubatsizwa muri equipe ya AC Milan 2020-2021 ariko kandi aza kugaruka muri Manchester United 2021 ushaye 2022 uno munsi ndaza kwanza ni ibintu bibiri still akina ndetse na evolution yiwe numwe mu basore nabona yuko vy'ukuri Manchester United bigoye ko
izoswere ko muraterare mwiza do classe mondiale nkuko kwa Diogo Dalot ubwo no munsi yarabikoze nongo Justin ni umusozi gayisanga muri equipe nationale ukagomba kumuronderera umwanya vyanga bikunda ngomba kuraba style yo bwa mbere numukinyi ari for mu offense atera ma centre ariko kandi no mukuzibira nivyo na vyinshi wotuma Trent Alexander-Arnold utotuma Dalot defensive mabwo Dalot defensive mari mwiza kandi namusugiye no kuraba ko offense uriya atari uko Trent Alexander-Arnold twamumenye muri equipe nziza iyi iri mu bihe vyiza uyu no musore naho gaca muri challenge zigiye zitandukanye ahubwo no mukijana matirite uyu musore ndamubona mu ishusho nkitwa tuboramo abantu nka Theo Hernandez babandi migwi yabo yabataye ikabwira ati mwisanze natagwego mufise banza muje kwishure mwige mugaruke mugihe nka Trent yisanze muri Liverpool nkuru baramubwira ati ukwiye kuba muri rino shure riragukwiri bivuze ngo Trent ni wa mwana avukira ahantu bafise amafaranga akavuga ati no gura imodoka kuko navukiye aho tuyifise mugihe Dalot yisanze aho bashobora kugura imodoka ngo bakamubwira ati banza uje guciki igipatane cyangwa banza uje gukora ahantu kanaka kugira ngo uzogaruke imodoka kuyigurira nubwo twe twari dushoboye kuyikugurira Dalot rero question experience jewe numukino munsi ifitiye confiance itebwo babivanye nuko arahari no munsi bivanye n'inguvu ziwe abamenyereza babaye oblige ko mu mwanya bivanye n'uburyo yagiye arondera uwo mwanya ko mwibuke ifi amo mayagwanira umwanya na Wan Bissaka mugaragerege nanje Rwanda avuga ati je peux pas comparer style una musora kinamwe n'ivyo atanga n'ivyo Bissaka kina una musuga cyangwa ko tuvuze style numukinya wanye na style ya Madrid parce que Madrid no munsi ni equipe igomba bakinyi cunaguza ikoresha uko ishatse nimbara no mutero no kwa Madrid akarorero n'ivyo Alphonso Davies ashobora kuza abo bamendi baringana na ba Frangazi mugabo imvune za hato nato nibindi ushaka kuronka umukinyi nk'uyu nka Diogo Dalot bivuze ngo uyu na offensive mo urashaka kumukoresha nka nimero 7 ushaka kumukoresha ubamfu canke iburyo nkuko bimeze bivuze ngo muri style ya Madrid na style ya umukinyi ni sawa muri style ya evolution maturité ku myaka 25 numwe mu bakinyi ku myaka 25 afise maturité ubwo ahubwo wasigaye kumenya mbega Diogo Dalot ndiko ndabona kugira ngo Dalot yisanga i Madrid murumva yuko ni plan B cyangwa se ni alternative mu gihe wabuze Trent Alexander-Arnold sio nimero ya mbere iyo alternative rero mu gihe wabuze Trent bakaja kwa Diogo Dalot bwa mbere Madrid niyo bayumviye umukinyi mubi iyo bayumviye umukinyi mwiza ariko ikibazo gica kiba Manchester United iremera kurekura uno mukinyi bigaragara ko no munsi nubwo asanga ikibanza na Lucien Mazraoui Steven Shasharubin amori mu batandatu umwe Diogo Dalot nuno mugabo azwi ku izina rya Lucien Mazraoui bashobora gukina bose kandi umwe agakina muri defense haturundi agakina iburyo tanguye umusore azwi izina rya Amad Diallo mugihe niyo bamfu bagarukanye Charles Marassia na Luke Shaw bivuze ngo numukinya ari muri projet long term ya equipe ya Manchester United avec Zajarubin Amorim ampisi nk'umunya Portugal wao hani kibazo cyo kiba kuri equipe ya Real Madrid cyo gukonvenka umusore witwa Dalot ngo ave muri Manchester nubwo Madrid kurondeye babigoye ariko kandi yarasiragora inzo siragora zizi numukinyi decision byosaba ko ayiyumvira ko ariko kana Manchester yamananiza erega wanashaka Juno munsi Dalot ndamubona uko mbona nka Carvajal nuko Carvajal wewe ibi bimeze mu myaka myinshi aka gasore kare mature cyane haba defensivement kandi Carvajal sinzi kurabona offensivement defensivement for ahantu ari for ni mu kudefenda gusumba ko offense nuko remeze kuri Diogo Dalot karashakishwa na equipe ya Madrid ku nimero zigera kuri 2 isambiri minota igera kuri 1 tugira abantu ko turi kumwe na cooperative Kibonobono Oil akaba rero itangazo kuri cooperative y'abarimyi b'igitegwa ciki Bonobono ni Kibonobono Oil irasubiye bacita abanyamitahe bacita Kibonobono Kibonobono cyangwa Kibonobono niko kaya si Kibonobono ni Kibonobono